Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo co kuri uyu wa gatanu igenekerezo ry'umunani Munyonyo 2024. Reka turamutse abadukurikira bari ku migabane ya kure, bari muri Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Turabakengurukiye cane kandi ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Ku mugabane wa Afurika namwe turazi ko mudukurikira bari mu gice c'ubumanuko, c'ubuseruko, c'uburaruko hamwe n'uburengero, namwe turabahaye kaze. Ndetse mu Burundi ho turafise abantu benshi badukurikirana, turabahaye kaze mwese ntimucikwe. Tubatoreza inkuru ziba bivugwa muri politike hagati y'akazina muntu, ubutungane, intwaro, vuga mu mutekano, bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru, amakuru yiba vyatangajwe n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino, hamwe no imikenyuro dufise yo kubaronderera amakuru y'ukuri kandi yuzuye. Muri uyu mwanya rero mutwemerere tuze kubagezaho inkuru iriko iravugwa cane muri CNDD FDD, ariko haravugwamwo imirwi itatu ihanganye cane imbere yuko amatora ya 2025 aba, ndetse iyo mirwi itatu buri wese urafise umurongozi wabo, ariko uwo murongozi akaba afise n'abantu bamuri inyuma kandi batoroshe. Mbere y'amatora ya 2025 ibintu bimeze nabi, ariko kandi ku rundi ruhande nk'uko twabibagejeje ko mu nkuru y'ejo, hariko abashaka kwiyunga kugira ngo amatora ya 2025 bajanemwo neza. Imirwi itatu rero ihanganye, hakaba harimwo uwa mbere urongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye ufise abamukurikiye benshi cane kandi bakomeye. Umurwi wa kabiri n'uhagarariwe na Reverien Ndikuriyo ufise nawe abantu benshi cane cane abo bita ko bari mw'iragi rya Sogo, ndetse n'umurwi wa gatatu nakomeye urimo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi. Gusa igitangaje nabo ho badakorera hamwe, iyo mirwi ibiri ya nyuma ihurira ku kintu kimwe, no kwikura Varisito Ndayishimiye vuga ngo hanyuma bagapanga ibikurikira atarimwo. Ivyo vyose rero tugiye kubibagezaho ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa amakuru yose tubategura kandi tukabagezaho kuri iyi mbonesha kure. Mu mpera za rusamu y'umwaka twari twababwiye amakuru yizewe ko migagira ngo mu nzu ya CNDD FDD hakwakurwa igahitana abarundi. Aho bigeze ubu rero ntikiri imigaga ahubwo nta mabarabara. Muti gute abakuriye iyo mirwi itatu ihanganye muri CNDD FDD uko amatora ya 2025 yegereza niko bashamirana hafi gushiranako, nubwo hari ubushake bw'uko bashobora gusubiza hamwe. Umurwi wa mbere urongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye, uwo aca ku biti no ku mabuye mpaka azokwiyongera ikindi kiringo. Bari bamusabye gukinjura ngo batunganye intwaro mfatakibanza kabarahira. Ubu amafaranga yegeranya amutuma yumva ko ataco atokora yafise. FDR baracuditse, ndetse iri mu Burundi barirwa bakorana amanama cane cane mu ntara ya Cibitoke. N'umutambukanyi wiwe nawe rero agasasira imba atari kumutegeka ati komera tubahashe abo bashenzi banzi igice, niko bamwe n'abandi bagenda bavuga. Abagoranye kurusha umwe ari mwibuye cane cane arengiye mu Bunyoni, kandi mpaka aguyeyo ku wundi Sogo yasize amudukuyeho ni Romeo. Benshi bamuzi kari Hussein Rajabu, musaza we ajejwe igendeza ryigenga canke renseignement privé, akaba yanonosoye no muri Afrika y'Epfo. Varisito Ndayishimiye agitwara umugambwe yaragize ati mwebwe zana amahera gusa ibindi mubindekere ndahabona. Bakira panze nabo bati guma kwivura mutama turakubona. Umurwi wa kabiri uhagarariwe na Reverien Ndikuriyo, umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, yaragize ati nararurwanye sha mu gihugu no hanze barazi ibyo nshoboye. Afatikanije na Manuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkeguzamateka, Honorable Zigamasabo Jean Baptiste batazira gihaye cane cane, harimwo n'ivyo kuneka bahunze. Pasteur Mpawe nayo kegeranya no guhinduza abahoze ari abayoboke ba Romeo, asya atambaye ati homba homboka ko neva yanse kuhava ku neza azohava ku nabi, habe intwaro mfata kibanza abiwe nibo babuza abantu mwibanga kwiyandikisha mu matora. Ndiko rero vyagenze mu minsi iheze, ariko bica bihindurwa itegeko. Rero ngakaba hagarariye General Alengiye mu Bunyoni afunzwe kuko Ndikuriyo munaririye
Murantunge, Reverien Ndikuriyo na Alain Guillaume Bunyoni bose ngo bisa naho bari mw'iragi rya sogokuru. Hari umurwi wa gatatu ari nawo unakomeye kurusha iyindi yose uhagarariwe na General Prime Niyongabo, ariko kandi hakaba harimwo abajenerali bakomeye ashigikwa na General Habarurema Alias Kiko Ngatwara SNL na General Ndirakobuca Tazira Ndakugarika mu shikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. General Prime Niyongabo rero turanye Jeremy Ngendakumana ngo asubirire Reverien Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD-FDD kugira ngo azoce aba ari we atwara igihugu bamaze kwikura neva. Vatikani ikaba yarashizeho igikumu ngabicishije ku buserukizi bwayo mu Burundi. General Prime Niyongabo mw'iganga rinini nk'ingwanye kandi akaba nawe yiyamira ku mahera basangirana neva ati inguvu n'amahera bihagije ndabifise ndabe uzompagarara imbere karyamye amajanja akavuga make nk'uko yamye arindiriye umwanya mwiza agakore uko yabitegekanije. Mwaka uheze mu kwezi kw'icenda niho umukuru w'igihugu hamenyekanye amakuru ko mbere yuko aja mu rugendo muri Amerika ndetse na Cuba yari yasize yanditse ikete ryo gukura Prime Niyongabo bw'uburongozi bw'igisirikare c'u Burundi, ariko mu nyuma ntivyakunda kuko General Gervais Ndirakobuca bavuga ko hari muri uwo murwi wa General Prime Niyongabo yanse kurisinya. Mu nyuma rero General Prime Niyongabo akaba agumye ari umurongozi w'igisirikare c'u Burundi kandi ngabikora neza. Abasavyi ba General bo baguma batamatamba hagati y'iyo mirwi bashira amakuru General Neva kuko ari we angafise ivyo baha, gutyo rero akamaro amakuru y'abamuhanze n'ivyo bapanga buri munsi. Benshi rero bakibaza aho ibi bizohagararira kuko nubwo biboneka mu majambo bavuga ko bashize hamwe, ngo mu inyuma y'amarido ngo bariko bacanacanamwo kuko ngo haba ibintu vyinshi bikomeye cane abarundi batamenya. Tuzoca tubibashirira ahabona kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga hari inkuru bandika ndetse yo gukebura. Haratangiye bagira bati mureke guhonya abanyagihugu ngo Varisito Ndayishimiye ntaco atinya imbere yiwe. Uyu munsi ngo ubuzima bw'abanyagihugu bahagaze ku kintu kimwe rudende ngo ni ugutora kwiwe. Ingingo ni ya leta, uburenganzira bwose uko bwaba bumeze kose bushimikiye kwiyandikisha amatora yimirije vyose keretse guhema ukiri muzima birashoboka, keretse ko iyo ngingo itagengwa n'itegeko na rimwe kuko inama nshinga amateka ntavyo yigeze yigako, kandi naho nyene vy'ukuri abarundi barakwiye gushikirirwa ikigeragezo gishasha gatakindi kigamije kitari ukubarangiza. Hari umwihwezo wakozwe na Frank Kaze muri ico kinyamakuru rero boba baranditse, hari naho tugiye kubagezako. Mu rurimi rw'ikirundi bavuga ngo gutorana uburenganzira ariko kandi ni inshingano y'abanyagihugu n'inyifato runtu, ariko rero ico ca kabiri kikaba kidashobora gushirwamwo igikenya ca politike. Nivyo atagukeka ko mu bihugu bimwe bimwe nk'Ububirigi, kugira ngo mvuge gusa ico bagenzi banje bazi neza ukutaja mu matora guhanishwa ihadabu, ariko ivyo bifitanye isano cane cane n'akahise k'iki gihugu aho hari igihe uburongozi bw'ubudandaji banse guha abakozi babo umwanya wo gutora, gutyo bikaba vyatumye habaho ukubura kw'akazi kwari guhangayikishije ubutegetsi bwa leta. Mu Burundi rero iyo ngingo yo gutuma amatora aba ku nguvu ngo ntacanditswe na kimwe c'amategeko kiyigishije. Frank Ganza akavuga ati hitamwo gutora canke mupfe. Mu bihugu uburenganzira bwo kubaho bwari busanzwe bumanitswe ku kagozi no kubura hafi ya vyose, guhera ku mazi mu gihugu, imvura igwa amezi 9 kuri 12, umuyaga nkuba, ibitoro, isukari, ibifungurwa ibiciro vyavyo birenze urugero, bituma benshi mu Barundi rero barya rimwe gusa ku munsi, kandi n'ibindi bagafata n'ingingo yuko no kuronka duke dushoboka tegerezwa kwerekana agapapuro kerekana ko yandikishije. Ni nko kubwira abanyagihugu uti ni waba utagomba gutora iyabure. Gutyo rero ingingo yashinzwe na leta kubera ko itagira aho igarukira buri uwujejwe intwaro wese kurogera, ariko batekanije n'urwaruka rw'imborera kure rwiyita urushiririye
bw'umugambwe CNDD-FDD babikora uko bavyumva, niko babuza abantu kuvoma, bakabuza abantu kugura ibinyobwa, barabuza n'abantu kuja ku mavuriro canke ku masoko, vyose bikorwa umengo nta mutima runtu urimwo. Igikorwa c'ubugizi bwa nabi nk'uko ntaco cari kimaze, Varisito Ndayishimiye ngo arashira umugozi mw'izosi ku bantu bari basanzwe bafukamye. Uburundi bukaba bwari buhejeje gushirwa ku rutonde rw'ibihugu bishonje cane bivuye ku gisata c'uburimyi cakongatanye kubera kubura ifumbire, kubura ubushobozi bwo kwiyungurutsa hagati mu gihugu, kubura ibitoro igihugu kitari bwigere kibamwo, kubura ubushobozi bwo gushinga imitahe bivuye ku bukene bw'amafaranga y'agaciro n'igiturire cabaye akaranda. Ivyo vyose rero ngo ni ingaruka yo kubura iyerekwa ryari rikwiye kwerekanwa na politike irashe mu bijanye n'ubutunzi, intwaro ibereye, ubutungane n'ibindi bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Ubu rero bibuze uko bibaho. Varisito Ndayishimiye akaba atera ubwoba abantu bamaze gukomeretswa n'ihonyangwa rikomeye ry'uburenganzira bwabo, yahungabanije imbere ku rugero rukabije. Kuva rero ashitse ku butegetsi akaba hakorwa ubwicanyi no kunyuruza abantu bikorwa buri munsi. Nico gituma Gitega yaherutse gukubitwa amakofe ngo birakomeye, rimwe rihurikira irindi, nk'ako leta ngo ntiyari bwasubirane inyuma bikongera ikiringo. Umumenyeshamakuru badasanzwe wabonye ku bijanye n'agateka kazina muntu yiyamirizwa cane kuko ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bubandanya ibihano vyabwo. Izo ngingo zibiri zikomeye zanatumye Varisito Ndayishimiye n'abiwe bibwira bati ntaco kicera, baca bataha ishavu ku banyagihugu b'abarundi bikeneye. Ico gikorwa co gutora ku nguvu bwaco ntigikenewe kubera imvo ziboneka. Ubwa mbere kubera umukuru w'igihugu n'umurwi we bashizeho, umurwi utari uw'igihugu kandi utigenga wegamiye umugambi uri ku butegetsi. Bwa kabiri kuko ngo urubuga rwa politike rubugaye, atasanganizo na rito yari yo gushikiriza ivyumviro, nubwo hari imbono y'ibintu biciye mu bikorwa by'agatotezo nyagihugu bakorerwa, batanashobora kuja hamwe ngo bahangane n'umugambi uri ku butegetsi. Umukuru wa CNDD-FDD yaramaze gutangaza icese ko umugambi wari leta, biraboneka ko ikibanza conyene kihari gica kiba c'umugambi uri ku butegetsi utwaye atawo usangira n'umwe kandi ataco winona. Amatora rero y'ikivunga mu ntumbero y'ubusuma bw'ikivunga niko ubwo Frank Kazi yoba yarashikirije. Yarageze ati biciye mu nyifato yabwo ubutegetsi buriho buragaragaje ko abatavuga rumwe nabwo bafise ukuri, bama bemeza ko CNDD-FDD itigeze itsinda amatora kuva muri 2010 kandi ko ikibi kiruta ibindi byose kizozanana n'amatora azokurikira. Bari mu mashirahamwe yigenga no mu migambwe nk'inani nk'urunani rushasha rwitwa CRN ingeri ya rugamba canke map Burundi buhire, twamaze kubona uko ibintu biriko biraza bariyamireza ico bisa inkinamico y'amatora. CRN ikaba yoyo yageze aho isaba ifatwa ry'amatora gateye isoni. Biciye muri iyo ngingo rero nyanga uburenganzira bw'abanyagihugu, ubutegetsi buha inguvu abibaza ko CNDD-FDD ifise ubwoba kuko abarundi mu bwinshi bwabo ntibigeze bayemera, rero igaca ngomba kwishira ko biciye mu busuma bukamije bw'amajwi. Kuri ivyo rero Varisito Ndayishimiye na CNDD-FDD bariteguriye gukora ikibi cose no kubamba abanyagihugu bose mu gihe bubahutse kutabumvira, cane cane bakavuga ati twebwe abakene. Niko Frank Kazi wewe abona ibirabana n'amatora yemirije agiye kuza mu Burundi mu mwaka uheza 2020 mu mwaka utaha 2025. Mu yandi makuru hari naho tugiye guhereza, hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Bonesha FM bakandika bagira bati Sojepae ribabazwa nuko amashure y'uburaro yari yakuweho atavyirwa bikozwe. N'ishiramwe rero ryitaho ineza y'abana Sojepae inegura ko kugabanya amashure y'uburaro vyakozwe atavyirwa bikozwe, ataningingo mperekeza zihabaye, ivyaciye bigira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abanyeshure. David Niganza nicegera curongoye iryo shirahamwe agashima umugambi wo kunagura no kurwiza ayo mashure birutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu. Ingaza rero akaba agasaba leta kuvugana n'abasanzwe bayifasha mu iterambere kugira ngo ingorane zihanze amashure y'indaro n'ubukene bw'imatera, uburaro budakwiye, ibifungurwa bidakwiye hafatiwe ku iduga ry'ibiciro ku masoko zibanze zitorerwe umuti. Ngo ivyofasha cane
kunagura akanovera ak'indero mu gihugu c'Uburundi. Mu Mwaro rero ngo ntibaronka umwanya wo gusubiramwo n'ivyigwa kuko bamwe mu banyeshuri biga bataha bo mu ntara ya Mwaro bavuga ko bibagora gusubiramwo ivyigwa kuko bamwe muri bo bagira ingendo ndende, aho usanga hari abafata isaha irenga baja ku mashure bikonyurwa n'imvura iza isongera isibe, ibituma badaheza ngo baronke umwanya wo gusubiramwo ivyigwa. Deo Ndabifata uko biri ni umuyobozi w'ishure ry'imyuga rya komine Mwaro ya kabiri, rimwe mu mashuri abanyeshuri biga bataha, avuga ko umunyeshuri yiga ataha asamazwa n'ibitari bike, agatanga akarorero k'abigeme usanga basamazwa n'abahungu babakwegera mu ngeso mbi, abanyeshuri biga bafatanywa n'ubundi buzi bwo kugendesha amapikipiki, ivyo navyo bigatuma umwimbu udaheza ngo ube mwiza. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, ntimuze gucikwa n'ayandi yose tuza kubagezaho kuri uyu munsi. Turi kuwa gatanu kw'igenekezo ry'umunani Munyonyo 2024, aho rero tuza kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye uyu munsi wose. Imana ibahezagire.